Ndabahaye ikaze kandi bakunzi ba Pam Channel TV muri no episode ya kabiri ya podcast yacu Love Talk. Aho ari kiyago urukundo rwiza, urukundo ruzana umutuzo, rukazana umunezero, rukazana ukuryohererwa ubuzima ubayemwo n'umukunzi wawe. Intumbero y'ino podcast ni kubaka les relations ziri saines, ni kubaka amacouple ameze neza ashingiye ku mabazi meza y'ukuri. Aba ndabashimiye mwebwe mwese mukomeza kumviriza ino podcast. Uno munsi dufise inkuru tugomba kubasangiza, ni inkuru y'umwigeme atashimye kwivuga izina, aha dusaba impanuro. Reka ndabaha akanya mwumvirize ino nkuru yiwe hama ndabandanya. Ndaramukije Pam Channel TV aho muri hose. Mugabo pardon sishobora kwivuga izina, n'akantu gatoya nshaka kumpanurako. La fois passée, le mec wanje yarasohokanye ahantu kandi heza, vraiment heza, kandi narabishimye cyane parce que biri mu nshingano ze, kuko asanzwe ndamuzi kunsohokana ahantu heza. Mugabo aho hose rimwe kose tumaze dukundana, nta munsi n'umwe yabwambaza ati nagiye gutegura kuvyeke mariage n'iryari ushaka kuzogira mariage. Ico kintu ni twebwe akiyageko. Hama twicaye ahantu heza ntashimye kuvuga, mbona akuyeyo bague de fiancée. Twari ahantu turi babiri, twasohotse ahantu heza vraiment. Hama ashaka kunyambika bague ndavyanka, kuko deja ni ikintu azanye ntiteguriye kandi tutamaze no kukiyagako kuvyerekeye uko deja munenze kwambika bague, nuko afise ibintu ashaka yuko muzoshika ko mu buzima mutegurana kazoza muri kumwe. Ndavyanka, le mec arashavura, ibisage irahinduka. Mugabo jewe ndavuga ati deja ntiyambajije n'iryari nifuza mariage, n'iryari bimeze gute, upanga iki mu buzima. Muri byo navuza nti hamwe no kwemera pour le moment ugasanga ejo ndahindutse canke ntibikomeje, nzoba nitwa umuhemu canke nzoba ntariyumviriye. Ndavyanka, ndirinda ico cose co dutandukanya bivuye kuri iyo bague. Mugabo we ntiyabitahuye, yabonye ko namukunda nagike. Mugabo umuhungu namukunda, yego namukunda n'ukuri, namukunda, abagenzi banje barabizi n'abagenzi biwe, ariko iyo bague narase kuyambara. None kuba narayambaye bisigura ko namukunda le mec, kuko deja aho hantu ndavyibuka ko twapfuye tuko turashwana kuko ngo nase kwambara bague. Eske bague niyo kwereka ko ndagukunda? Eske ntabahari baba barabanye ata amabague barinze kwambikana? Ndashaka mu mpanure, ukuri mu mpanure. N'ubu musi ndawibagira, haciye insomeni tubipfuye, nyandikira comme d'hab nkuko yabikora. Nukuri ndabinginze, nukuri mu mpanure. Iyo bague ndayambara, meme niyo noyambara numva ko itavuye ku mutima muri jewe, usanga atari noyambara, ndayambara ko duhura ipu musatisfeza, abone yuko ivyo yamaye ndabigarda. Ndakeneye mu mpanure vy'ukuri. Iki kiganiro namwe muko muranyumviriza, abakunzi b'iki kiganiro mugire ico mumbwiye kuvyerekeye iyo bague, ko ariyo yotuma ivyacu bihera, ko izo vyotuma bihera nyene tugasezerana.
muzomukoze mumpanure ko iyo bag ariyo yotuma je nawe bihera nyine neza sinzi ariko arabizi ko ndamukunda mugabo iyo bag niyo mbone igira ibikibazo kuri uwo mutipe ndashaka impanuro zanyu nikuye muzomukoze merci. Ego nk'uko muvyumvise ni inkuru y'umwigeme yambitswe impeta mu gihe ataravyiteze. Rero uriko uravyumviriza umengo ni ibintu bidatahuritse, kumva ko no munsi ashobora kuba ari umukobwa ashobora kwanka ko yambikwa impeta, mu gihe kenshi dufise tendance yo kwibaza ko umwigeme wese aba akeneye kwambikwa impeta. Rero uno mukunzi w'ikiganiro yadusavye ati mumpanure ndayambare kugira ndamuryohere canke nagize ikosa kutayambara kutayimwemerera. Jewe ku bwanje numva atakosa yakoze, kandi n'ubundi ntiyabikoze mu buryo bwiza ku buryo buyambara. Urukundo misi yose ndakunda kubivuga ni umwumvikano w'abantu babiri bakagira imbona kazoza imwe cyangwa une même vision, les mêmes objectifs, même si ivyo bimwe bishobora kutaba babihuriza ko neza, ariko hariho ikintu kimwe batoza kuba bahuriza ko kandi kidatwara inguvu canke kidakwega uwundi mu vyo atifuza. Rero uno mwigeme urumva ko wavuga ati narambitswe impeta ariko n'icyari igihe nitwari bwigere tubivuganako. Nico kintu rero nariko ndavuga nti mu rukundo misi yose harabaho ikiyago, harabaho kumva ko etape ugezeko ariyo wundi mugenzi wawe agezeko. Mu gihe umwe etape zanyarutse canke il a brisé les étapes agashaka gushika atabanje guca aho mugenzi we yashaka kwaca, haragera ahantu bikanka, muragera hejuru waruzi ko ugomba gushika kuri hangiro ryawe ugasanga uwundi ntarashikayo kuko ntihabaye kumvikana, ntihabaye ukuyaga ngo mumenye icyo uwundi agezeko hama murabe ko mugihurizako. Mu rukundo misi yose ntushobora kwiyadukiza ngo kubera naryohewe na relation yacu ngo ndakwambitse impeta. No, harabaho kumenya uti mbewe abitahura gute, mbe ndamwambitse iyi mpeta niyoba hakiri kare ari prête, hama ukumva ivyiyumviro vyiwe ukamenya rero gushiraho iyo yindi ntambwe yo kumwambika impeta. Ico ni cyambere. Icya kabiri ni uburyo yabikozemo. Uno munsi turiko turagerageza kwishushanya nk'abandi bo hanze uko babikora. Umugenzo wo gutera ivi si umugenzo wa Kirundi, si ibintu twebwe abarundi dukora canke twakoze kuva kera na rindi. Hari uburyo ivyo mu Burundi bikorwa, mu mico y'ikirundi bikorwa, kandi iyo utabikoze uko uba ukoze ikosa. Mu bisanzwe impeta yagomba kwikwambika
habaye umunsi uzwi n'umuryango, abavyeyi babizi, abajyango babizi. Ni umunsi dushobora kuvuga nka predote canke dote, aho habaho no kuvuga amajambo. Urumva ngaho deja haba habanje kuba kuvugana, kumva ko uvyemeye. Mbe kwiyadukiza wambara impeta, abavyeyi batazi wayikwambitse, batazi na ryari wayambitswe, ivyo nibiheza ngo bibatere wa munezero no kwishima nk'uko vyari bikwiye kumera. Rero irindi kosa yakoze nuko atabicishije mu muco w'ikirundi ukubikoramwo. Acashaka kubikora mu buryo bugezweho ngo atere ivi, je suppose. Biga byo gutera ivi sivyo mu Burundi, sivyo biha agateka abavyeyi batwibarutse, sivyo biha agateka umuryango ngo ugiye gutera ivi mw'ibarabara, ngo waryohewe uritereye muri restaurant, ngo wamusohokanye, ngo uce ushaka kumwambika. Irya mpeta ni ikintu gisigura ikintu kinini cyane mu buzima bwo gutangura urugo, canke mu buzima bw'iwawe uri umuhungu, canke mu buzima bw'umwigeme. Rero kwimwambika bishingiye ku bishobisho birashobora kuba inyanduruko z'ingorane z'ico kintu ugomba kubaka ku bw'ineza yawe no ku neza y'umuryango ugomba gushinga. Rero ni ikintu cagomba kuguhera ku ntambwe nziza imwe yo kuvuga ati je naragushimye, maze iminsi tugendana, ndashaka ko tugera ku yindi ntambwe. Iyo ntambwe tukayimenyesha abavyeyi, abavyeyi bakaduhanura, umuryango ukaduhanura, hama ugakorana, hakabaho ukumenyana no kumenya ati ubu bari kumwe na naka. Imvura niyagwa ari hanze arenganye, atuzomwugamika, kuko ubu turazi n'ikimenyamenya ntiyo mpeta yamaze kwambara. Rero mu gihe atabikoze uko, nta kosa wakoze kubimwankira. Byari ngombwa nyene ko ufata iyo recul, ukiyumvira kuri we, ukavuga ati mbe iyi ntambwe niyo njengezeko, mbe abavyeyi bovyishimira. Hama ikindi kintu dukunda kwihendako ni ikintu kijanye n'ico uwundi yifuza muri uwo mwanya. Hari igihe le genre masculin, hari igihe le genre masculin tuba twibaza qu'on a droit à tout, même à l'avenir de notre partenaire. Ugasanga turafashe ingingo yo kubriza ses rêves, cyangwa ishobora kubriza ses rêves tutabimuteguje. Imagine une fille mugendanye, mukundanye, ariko mutaravugana iyo etape, mutaravugana iyo avenir. Peut-être we mu mutima we no mu mutwe we arafise izindi objectif agomba gushikako, arafise izindi perspective z'ubuzima bwiwe nk'umwigeme n'iterambere bwiwe, naho muri kumwe, naho agukunda, arafise ivyo agomba kurangura nk'umuntu, nk'umwigeme agomba kugira akazoza. Ivyo wewe nta gaciro ubihaye, uciye ushaka kumujaniranya ngo mugere ku iyo yindi ntambwe. Eske uribaza ko wewe nta bindi agomba kugushikako? Uribaza ko niwamwinjiza muri ivyo ata objectif ziwe azoba ahagaritse? Wowe iziwe uriko urazishikako, mbewe iziwe ariko arazishikako? Kuko mu rukundo misi yose habaho ugufashanya, habaho
ugufasha uwundi kuba une meilleure version de soi-même. Rero mu gihe atariko araba iyo compatibilité yo kumva ko uriko uramwuzuza nawe ariko arakuzuza, uriko uramwica. Rero ineza wakoze yo kwanka iyo mpeta ntikakubabaze cyangwa ntiwibaze ko wakoze ikosa, ahubwo urarondera umwanya umusigurire, umubwire impamvu utari prête kwamera iyo mpeta yiwe, hamumwereke ko tu seras peut-être disposé kuyemera bivanye n'ikiringo ugomba kubanza gushitsa ivyo wewe wifuza, canke ko yabanza gukurikiza le processus mu biyage ko mwumve ko la conception afise y'urukundo na couple na mariage arico kimwe na wewe, les valeurs muzisangiye. Kuko arashobora kuba yayikwambitse bishingiye ku bishobisho, ku kuryoherwa, ariko ugasanga mwubakiye ku musenyi, ejo ivyo mwubatse bigasambuka. Kandi misi yose wopfuma wanka ibintu bidashingiye ku mushinge nyawo, hako wubaka ibintu bishingiye ku musenyi, ejo bisambuke bimaze kuba zimba canke bimaze kuba kuta canke bimaze kubasaba ikiguzi kinini kuruta ikiguzi wari gutanga tout simplement mu gihe wari kuvuga ati no, reka tubanze tuvyitegurire. Rero le mariage, on se marie pas pour divorcer après, canke on se marie pas pour que turyoherwa mu minsi mike tubeho mu myaka yindi isigaye tubabaye, mais on se marie pour l'éternité et pour être heureux ou apporter le bonheur dans son foyer et dans la vie de son partenaire ou de sa partenaire. Mu gihe bitari uko tuba turiko turicana hagati yacu. Rero mukunzi wa Pam Channel TV, nivyo numva uno munsi nokubwira kuri buno butumwa waduhaye. Shima cane kuri courage wagize yo kudupartager ta vie de couple. Mpamagarira n'abandi bakorumviriza ino podcast, nimba bafise ibibazo nk'ibi murashobora toujours kuturungikira ubutumwa bwanyu biciye ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo Pam Channel TV, cyane kuri Instagram ni Pam Channel TV, kuri Twitter ni Pam Channel TV, kuri LinkedIn ni Pam Channel TV, cyangwa mukatwandikira no kuri WhatsApp 76 284 1000. Murakoze, mukomeze kugira urukundo rubazanira umutuzo n'umunezero mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Gumana na Pam Channel TV.